Yeah, 1212 nibaze kumeze neza umwerereye hose kuri micro ni Mr SGS Mr Sando ushaka umwite ukushaka kuri YouTube ni Kelvin Zeho tendabwira ati kora subscribe kugira ngo muze muraronka amakuru ameze neza. Guys, ifise umutumire novuge ko ari umutumire ariko arabikora neza, novuge ko ari umutumire ariko aragerageza kugira ngo rap y'u Burundi igire ahishitse. No muri ivyo novuge ko muramuzi, ndibaza yuko guys niba kibatamuzi ni Fabirove. Reka ndamwakire yongere anabaramutse kubera ko ndazi mwarimo mukumbuye, ndibaza ni benshi bamukumbuye bakeneye kumva ivyiwe, bakeneye kumva story ziwe. Turayaga vyinshi kubijanye na music y'u Burundi, turayaga vyinshi kuvyerekeye na rap y'u Burundi kugira ngo tumenye ati mbega rap y'u Burundi igeze he. Reka tumwakire yongera anabaramutsa. Fabirove vipi? Salama. Umeze neza? Ndakubona. Hama bro, bishasha vyawe? Bishasha vyanje cyamberane nuko nkomeye. Ndakomeye meze neza. Ikindi naco nuko novuga yuko hari ivyo nyiriko ndatunganya gatoyi. Nasi ndi mu biteramo ngira mu ntara za ruguru. Right now rero nikize yuko bishasha nzobabwira vuba. Ya ndagusabe kubanza ndamukiriza abakunzi ba KZ TV kubera ko bari bagukumbuye baguheruka kera. Okay. Ndabaramutse mwese hi murakomeye. Mubandanye mugira subscribe kuri ino TV KZ TV. Bibaza yuko ibintu bizobandanya bigenda neza. Ya Fabirove. Ni Fabirove tutariko turabona cyane, ni Fabirove novuge ko ari mu gacerere keshi. Aguma akora ama concert tutabona gishasha. Ni kuki bro iyo strategy uri kurakorera mu bimeze gute? Turakunda yuko dukora ikintu tuba twitondeye. Bisigura yuko kuba turi mu gacerere turiko turakora ibiteramo. Turiko turakora ibiteramo bivanye n'akazi twakoze muri Karis. Ubu rero muri kazoza turafise ivyo twategekanije gukora, ariko kira kintu cyose ni program. Sindi muri abaririmbyi umenga turiko twirukana n'abandi ko turasigana dusohora ibintu bitameze neza mu kugira ngo gusigana no. Turagira competition, ariko competition mu bintu bimeze neza twihaye umwanya umeze neza. Yazo ko just vuba nzobamenyesha ivyambere kuko muri periode nari mu by'amakoncert. Ya Fabirove, tugomba kwanza tubanze tuyage kucerekeye hip hop yo mu Burundi. Turiko turaraba abantu bose baririmba hip hop tubona basa nk'abazimye benshi nubwo bayiririmba ugasanga bariko baririmba mu zindi melody ugasaba amani bibi kibayivuyemo. Kuri wewe ubivuga ku iki bro? Je navuga yuko kenshi nakunda kuvuga ikintu nkababwira yuko je ndo mu rapper wo kwisitsu. Nkababwira ati jewe vraiment ndo mwami wa hip hop ni master. Mayo bagaca bangwanya ngo uriyemera Fabirove bikiri ariko kuri no munota nibaza yuko benshi barabibona, benshi bariko barabibona ako baratahura Fabirove wari ako baratahura n'abandi abari. So rero nako ndavuga iki bajya bisanzwe ngene ibintu bimeze niba abantu zosanga donc barakunda gusa star sivyo. Wewe ibije vyose baragendayo, nimba haje beat zikinaja bajayo, nimba haje kama ngo ngamapiano bakajayo, nimba haje zande bakajayo. Ariko je no babwiza ukuri biva ku kuti document, biva ku gukunda ubustar kusumba gukunda icurimo, urumva kuko tukugenda kuraba mu baririmbyi bo barateye imbere kuko je ndakunda kubasigurira bakibaza ngo nikora ngo peut-être ko no bandi nyuma y'abandi, ariko jewe ndi en avance. Urumva baragushira hasi, bo bibaza ko ndi nyuma mu kwiyumvira. Nta udashaka ubustar, nta udashaka ubustar, ariko ubwo bustar kuburondera gute ubukorere. So ndamaze gutanga karorero kuri Rwagasore. Rwagasore yari umunye politique sivyo, kandi yari umwana w'umwami. Rwagasore usivye yuko yari umwana w'umwami cyangwa yari umunye politique, ntiyashaka kubaho mu politique cyangwa umwana w'umwami gusa, yarashaka kuvuga ati mbe n'igiki no marira abarundi. Rero jewe naje ukuntu meze, ndashaka kuba kuba ndi umustar ni kimwe, ariko ni igiki ndiko ndamarira umuziki w'u Burundi. Na cyane mu byo twiyemeje ino hip hop kuko ndi umuraperi simavenita ngo umuzukere cyangwa umuki, ndi umuraperi. Sasa uwo mudiho ndimo ndiko ndawumarira iki?
turiko turabona ari umuririmbyi novuga yuko yaguma avuga ati je ndi uwa mbere muri hip hop nta numwe azoza anzi imbere muga tukabona kenshi yaguma yinjira mu zindi ndirimbo sinzi yuko novuga yuko ari umuririmbyi novuga yuko mwaguma muri mu mahiganwa ebana mutacha no waka nko muri abahiganwa tujyamwo kuri wewe oya gusa yarakunda kuvuga ati ndi uwa mbere nta wunzi imbere kuri we nka Fabirove wo mubwira ko umuntu wo nigiki wo mubwira jewe icyo navuga cyo hajya abanyagihugu si bijuju abafans si bijuju iyo uri kuravuga ikintu urakivuga ku muntu jewe icyo maze kubona ngaha benshi donc barakunda hip hop benshi barayikunda ariko barayikunda mugabo batazikoma ushobora kuyikora hanyuma ukayidevelop ikaba ya hip hop abantu bashobora kuguma bariko barakunda donc gace tuma bace bahungira mu bindi baba bumva ko boshobora gusumba ko hip hop benshi bayijamo kandi ni ryo kosa kenshi ikunda ko benshi bayijamo bazi yuko ari umudiho woroshe par contre n'umudiho ugoye kuruta n'indi midiho kuko iyo butagoye tuba duhurira mu mantuze mu ma emission cyo tugahurira handi mu mabato ukumva yuko bari bashana vuga gute bifitiye self confidence ariko benshi abo duhurira no munuze mu ma emission bamwe bahitamo gusiba bane nabo gasanga yabizi yashu abandi akarimba contre kandi yahora aririmba neza bisigura yuko uwo mudiho ntarafata inuze ikintu cyo guhagarara neza fresh kugira ngo ashobore kwiha iyo nuziyo confiance muri so rero jewe ikintu novuga tureke gukunda umudiho gusa ariko tubanze turabe eswe n'ikintu dushoboye cyangwa tudashoboye kireke hanyuma uje mu bindi jere ndabakunda vraiment kuba bako baraja muri izo zindi style kuko barabonye kare ugomba usigare wenyene ndashaka abandi babishoboye kandi hari urundi rwaruka rubishoboye cyane nuvuga ko rukiri inyuma bariho kandi babizi cyane gose bataramenyekana bataragira amazina manini ariko babizi cyane gose rero turashaka yuko abantu baza kwiyitirira uno mudiho aribo bawucafuza aribo batuma ubwo umutego ayo macumu ugatuma hip hop iguma isubira inyuma kubera ko baguma basora iyo yindi miziki ariko bakaguma bitwa ngo n'abaraperi ariko baca baza gutera amacumu hip hop abo nyene batuma hip hop iguma isubira inyuma hariho n'abagenda gusigura ibintu mu ma emission ngo challenge ngo ni muziki upfa deja no muraperi akaza gufata ikintu gituma hip hop kwishobora gufatisha ndamaze kumva witwa Kingorongoro sinokwirwa ndamuhisha akunda kuvuga ngo imiziki ipfa izo challenge n'imiziki ipfa bisigura yuko bisanzwe barakunda hip hop mugasaba raperi mu mutwe urumva rero Kingorongoro arayityo mugabo abantu bafite hip hop mu mutwe kuko ntushobora kuvuga ngo challenge ngo muziki upfa uri umuraperi kamere ntibibaho kwisi ntibibaho nta muntu ashobora kuvuga iryo jambo ari umuraperi ntibibaho so rero umaze gutera amacumu hip hop kandi uri umuraperi hama ugacuvuga ngo hip hop ngo ngisubiye inyuma ngigize gute kandi ari uri kurayisubiza inyuma vomeye basi ko woyireka nimba atayukunda kora ivyo ushaka mugo ureke kuza kandi gusubira kugomba kwicafuza turiko turaraba uwo muririmbyi yoba yaravuze ivyo bintu wewe womubwira ikibyo jewe ivyo ndabivuze kandi nemeye kuvuga iryo zina kubera ko aya yabivuze kenshi cyane gose kandi aririmba hip hop ego aririmba hip hop bugabo subtype urwo arigiye ahindura nawe nyene bose baragiye man nta muraperi jewe ubwiza ukuri umuraperi umwe yo basigaye vraiment yo bataririmba yindi muraperi Bifesa iroka gusora yiri hano si hip hop navuga yuko benshi na Kingorongoro aheruka gusora hip hop mugabo izindi yaramaze iminsi ariko arasora ntabwo zarize urumva bisigura iki bisigura yuko aba ba Prizi bande uraza kubona bose Prizi bose basa n'abazihevye none kuri wewe wobabwira iki none ko tubona usigaye rumwe na Fabirove nyene niwe nturi ntitubona ibikorwa vyawe byinshi tubibona mu makola nabanjije kubarindira gatoyi ndabe ntibibaza ibikorwa nibihari nabanjije kubarindira gato birahari kandi vyuzuye n'amavideo ni album cyane n'amavideo barahari
gusa navuze ati reka mbaze ndabareke bo bita barapere turabe tubaze tubareke uzoshika barasohoye barasubira mugabo urabona ko urubuga rwa hip hop rugikanye so reka rero subire rero sohore hanyuma rero duce turaba ivyo bavuga so ngo Fabilove ubu rero nzokora ico numva ndekuriwe n'amategeko ya hip hop kuko nibaza yuko ivya hip hop igikunze kwica umuziki w'u Burundi nuko dushaka yuko twese tumera kumwe ibintu byose bimera kumwe nimba hari ukuntu kizomba ziririmbwa cyo dushaka ko na hip hop igenda uko nyene ariko siko biri hip hop ifite ukuntu ikogwa n'abandi basukuntu bakora fatanije na vya bindi usanga umuririmbyi afise comportement iriya canke iriya ndifuza ko namwe bwa journaliste buza murafata umuririmbyi uko ari kose mukamufatira muri iyo ntuze yuko donc uza gusanga ujya mu kacere ariko arakina arashobora gufatana n'ujya mu ntuze mu arbitre ugasanga mufashe nabi bose ivyo nifuza ko natwe twokora ariko ugasanga bo barashobora kumenya umuntu ngene bashobora kumuganiriza uko ari rero twebwe ngaho mu Burundi ico kintu kiracyatugoye umuntu vraiment arashobora kutabashobora guhinduka mufatire rero muri iyo context uko nyene ameze uraba ukuntu muganiriza muri ivyo bintu vyiwe nyene ariko mushobore guha makuru abantu ivyo uvuze birumvikana muga ndibaza mu TV yo mu Burundi ndibaza niba kengira baba bamaze kubigirira oya sivuze ku ma TV ku ma radio ku ma radio no nkunda kuvyumva kici usanga mengi ibintu nibimeze neza cyo tuva mwiyo kanyene cyo tugenda twarabanye Bface arafise kiya kintu ca flow time yaguma hatumira abaraperi kugira ngo bagire ico bakoze kuri wewe mwebwe abaraperi ko mutagize ico ko mutamushigikiye kugira ngo hip hop igire ahigeze ko mutabishizemwe intuze kugira ngo hip hop igire ahigeze icamene na mbere wewe uza kwerekana ko uri kurateza imbere hip hop atani ikora ico ni cyambere yo ni point ya mbere wewe uri kurahuma amaso abantu gukunda hip hop atani ikora deja nabuzana baze kuririmbira ngaho bonyene na flow bagusubiza utegerezwa wowe uri kurashaka ico uteza imbere utegerezwa nawe kwerekana karorero nka master nyene urumva nk'umuntu nyene ashobora kuba afise ico novuga asumbije bajya abandi bantu ari karazana kugira ngo abateze imbere nawe deja uzoba ufise rap wowe nyene ubwawe utemera ukemera kuja mu yindi midiho hanyuma ngo uje guteza imbere abandi gute ico ni cyambere hanyuma ica kabiri naco sinasi umuntu ateza imbere abandi sivyo mugabo jewe huko no guhifi no kwigisha kwiro urumva bisigura iki jewe sishobora gufata abantu ngo ndiko ndabashira hajya ngo bamenyekane muga nta kwigishije comment on travaille le rap urumva ntegerezwa kwereka koma utravaille yo rap ingene uyikora nakwereka amasokre nakwereka ibintu vyose bituma woshobora kwiteza imbere muri uwo mudiho kuko we naho no guteza imbere nkaguteza imbere ugatera imbere ugabo udafise ya notion ya rap nziza nibaze yuko inyuma y'ivyo uza kugira ikibazo mu nyuma urumva rero vomye ko ndakwigisha nkuko rero jewe nabikoze muri za Kajeta muraza abapeti bagira twara tu award tandukanye nagiye kwigisha nuno munota novuga yuko muri hip hop iyo wumvise nk'umwana yashoboye guca mu biganza by'ibanje umva yuko arafise akanosyo so rero je novumenga no kwigisha aho kuvata ngo diko ndakubrandinga mu bintu novuga yuko bitaba birafata neza so rero kugivyo novumenga nivyo byo bavyiza so ariko ni vyiza umwe wese afise inzira yiwe bugabo barabe neza katubabishira kuri igendo ze kugira yirongeye tujya tu views mbebo baronka kwiki bagiye banoze ijya nuze gusa arabakorera video aya ma views aronka arabakorera ntuze umuziki audio canke video wapi kugira ngo babone ati baboneke gusa babone ashakuza umuntu akavuga ati unamushinye kandi amutore bijya rero nawe wa TV online wo bikora ukazana umupeti mwebwe nico mujejwe d'ailleurs si vya baririmbye bijya mwebwe journaliste nico mujejwe kuraba zijya mpano aba urundi rwa rukarufise kandi rutanazwe cyane urumva
rero gufata ngo uri kurashira abantuze kuri channel yawe sometimes hari gihugwa uri kuri rodera tujya to views kugira abantu babone yuko ngo hari icyo uri kurafasha or kinda uri kurafasha kinini. Fabirove umutumiye byari kugenda gute yo gurinza gutumira muri rya fraud ntiyanyegereye ntiyanyegereye nivyo rero barabwira ufite le fait que tuba tumenga nta confiance twifitiye hariho bamwe bamusanga umenga turatinya ndisure yuko yegera bajya peti bataramenyekana gusa mugabo aririmbyi ba bamaze kuba gado muri no mudiyo bibaza yuko kishi menga sinzi ko yo bari kubatinya sinzi cyaye ko kuba ari kwikunda ntavyo nzi ariko mugabo kime coco kugira nje kuri channel yiwe twabaza kuvugana amasezerano kabisa kuko ruva je sinoza gukora ibintu nkabijya ndakwinjiriza ivyo ndakwinjiriza kubu ni Fabirove novuga yuko ari mu gacerere muga ndifuza yuko abari bamukumbuye ndetse n'abari bamukumbuye kumva ijwi giwe yuko iyo ducishiriza ko gatoya kugira ngo bamenye ati ni Fabirove Kamirigado ari muri KZ Media ari muri KZ TV kugira ngo abari bamukumbuye ndazi ni benshi cyane bikore kugira ngo abakunzi ba KZ Media nabo baryoherwe. Izina ryanje sukufina kujubaka sukukina izina ryanje sukufina bimenye kondo wino ndiyubashe barangwa nije baragerageza gukoresha ingufu nizihanze barazibirana promo baka marina nivomo harabashaka gumana umwikomo ngwa n'urugamba za n'ubuhinga flow sinahevye gwano nerekanye impano kuri imicano ho rap zibiyago zinera gatwengo ziri ku musego narabonye struggle ariko gumako mako hagize nabiragoye cyane kujyubaka twaraciye mu binogo turasimba turavayo turapiganisha mpaka turagira izina haba mu bagabo n'abagore n'abakiri mu bigero rap y'isomero gigi ku rugero gangster hero and for beloved Keshan boy master Fabirove Kamirigado bro iryo jwi rya kugira uri travail bro bigenda gute ni travail tout ni travail novuga yuko iyo ushaka kuririmba hariho nibazo baguhende ngo ari umuririmbyi yadokizanga adafise umwidore ntazo bakobeshe umuririmbyi wese abafise icitegere umwidore wawe nindere sumwe ariko barabahebesha ariko baraba abanyamerika Amerika kubera nakunda kuraba iminoze hip hop y'abanyamerika bituma numva umenga no travail y'amaji yawo ya DMX ba Rick Ross ba Tupac donc nagenda na mixa rero gushikaho idevelopamwo inoze ijwi ni kugira ugire repetition kuko turiko twumva iryo jwi ryawe bro rirakaze ni ijwi rifise poids rikome kugira ngo ugire repetition uvuga ati ngiya uja heye mu santo ahantu hatakujena icyo kibazo ndamaze kucyishura novuga yuko ugenda ahantu kashakenda nabivugire ngani secret ariko ndabivugire ngaha kugira ngo n'urugo karushe kubimenya ugenda ahantu juste hataramayiko mu nzu wapi ahantu nyine hari gisare wapi genda ahantu hari amazi cyane cyangwa imyishamba rinini cyane ku buryo ushobora kuririmba ijwi ryawe ritashobora kugaruka birafasha biratuma ijwi ryawe riransa gose roje ndi nko mu repetition vraiment urumva n'ubwo unyegereye urafata mu matwi ku birafasha rero gufata kuririmbira aho ushatse hose shatse ndatuza shatse nkamanuka shatse nkagira gute nkaririmbira aho ushatse hose rero cyo bya n'urundi guharuka gutravaya naho bukora ujya mu diho wundi uwo kuririmba atari hip hop travail zirafite icyo zimaze niyo ukora hip hop nofopa kwibaza yuko ari vya bindi uririmba mwe nuko gusa hanyuma ngo ni kubera ngo itagira melody ngo nzo travail hip hop ira travail cyane gose kuko haro n'abaririmbyi bashize n'iminota 20 kuri stage usanga barushye bahwereye yego ariko jewe nk'izi show nari maze iminsi bavuga yuko nararirimba indirimbo zose zikamerana tugasubiramo ku mabeat tukagira gute nga ijwi rikiri ryarindi nyene nakarorero ngira muhora muri aba bantu ze ba Diamond arashaka kurimba amasaha n'ayandi atararuha none nibaza ko biva kuki aritegurira ivyo akora araha agaciro ivyo akora so rero ikubi ivyo rero navuga ko ari cyo bifasha ku zo travail ni Fabirove twigeze kumva indirimbo
yaririmbye avuga ati umunsubiza abana ndamwemera twarumvise ba Air Pro baragusubije bande mugabo hari wavuze ati Jesse ndamusubiza kuko sindi mu mahiganwa muga Air Pro twarumvise yaragusubije indirimbo benshi barayumvise mbega ijya ndirimbo we kubwawe wayiririmbye kugira ngo habiki wayiririmbye kugira ngo ubwire kabarapera abahapera yari indirimbo yitwa Master nicyo ituma rero ndiko ndababwira ubu nicyo ituma nabaje kurindira gato kuko benshi bambwira bavuga ngo izo ndirimbo zo gutukana par contre nizari zo gutukana twe dufise objectif yindi ndayivuga ndayishikako bakaba ngo Fabilove ibintu ngo vyo kuririmba ngo vuga abandi ngo disinga abandi biki bugabo bataze objectif twa dufise so iyo objectif rero ni iki ni uko dushira misanzo hip hop nikikogwa no bindi bihugu haba ico bita challenge rero niyo gushira muri circulation ya hip hop itume kuko hip hop iragoye sumudiho woroshe kumviriza uryamye sumudiho uri romantique urumva sasa rero dutegerezwa gukora rero ibishoboka byose kugira ngo abantu bagume bariko barawuvuganga bafunde bagire gute ariko abaraga kino kabahapera urumva ntabwo bari ibintu byo gutukana rero utukana kanga umushire kingabira n'abari wiwe ko vyose vyiwiwe ko kugira unamushiremo iryo zina uba warimenye kubera ivyo akora sivyo rero jewe nta muntu nogwanya umwe wese afise uko akora ibintu vyiwe ariko tuba tubikora kubera umugambi nyene wo kugira ngo hip hop ishobore kubandanya ikiratera imbere ariko kandi nababigwanya aribwo barapere nyene ubwabo rero umurapera adatahura challenge ngo sino kwishura Fabilove rero ega ni uhomvye ni uhomvye kubera ko jewe nasohoye cyanje hanyuma abafana bumvise ko vyakunaniye no batari wagize ni uhomvye jewe ivyanje mba nabikoze hanyuma rero iyo naniwe umva ni wenyene biba bivuye ndagusabe unshishize mu gatoya nyene kuri iryo ndirimbo kuko ni indirimbo vraiment ibana irimo point Okay. Dumu happy Fabrice ni babi kuri flow kuri KP vuga beta kuri vesi gira be mafre umvi vesi ndagushire kuri match nkora kuri beat uruhinga kuri speed abapeti kuri bench bari kumubari barabitskondi hero yeah mwese ndaponda kuko muri nzoya sinkina ninzoya muracara bana batoya kuko kuri jewe ni oya no bacurika muri goya nije murapere mbatiza amazina gafata bifu yiwaje ntiyishura maniga zirapi yiwaje yeah ishira baje kugipa bifu dumwami na how award nubwo mugerageza kunyigana niwo shikana nirobo yigipande subiramo gerageza fyura maso gerageza haba mu bakuze n'abakiri bato ntugire kungana nawe wiyubare kuri jewe gerageza wipimanda mu rapper w'ikinege baye challenge nubwo nzi neza katacho mufise mu okay Fabilove twarumvise reprera kwishura na gutukara kugezeza kuri wewe warayumvise ijya ndirimbo kwanza indirimbo zose zasohoye z'ama challenge narazumvise nk'ijya Air Pro uyumvise byagenze gute imeze bien iri good nibaza yuko ariko navuga yarakosheje no yarabitoye yakoze neza kandi nibaza yuko mu bantu bakoze ama challenge nibaza yuko arimo mu bantu nabwiye ati vraiment big up ego arabizi vraiment naramubwiye big up sana jewe sinitaho ngo kuba wantutse cyangwa ngo kuba wagize gute ndumviriza ingene wabikoze nkumviriza Lemon ngene wazanditse kuri côté ya lyrics vraiment nukuri ni bon c'est bon ikintu gusa tutahurije ko ego beat ni kimwe kuko yari kugirira kuko challenge yo umuntu ayitanze iri fo kugira kuri kuvyo yaguhaye nyene ni challenge nkakujya na itif yatanze yiwe kujya nabandi batanga n'izindi donc ugira kuri ya beat hanyuma abantu bakumva kuko nico bita challenge ni nkakujya bovuga battle abari kuri beat imwe urumva rero nawe acara devia acaja kwindi beat ico ni cyambere hama ica kabiri naco misanzwe yagiye kwibaza kuri lyrics gusa mugabo hari ico bita style donc ya rap umuntu ashobora kumva ati antuka Fabilove hapa ntashobora kujya ko kuri ya rap nyine bibaza yuko wumvise ya rap yaririmbye gacha wumvise niyo wanje ntaho bisani rero urumva ahanini ico yibajije kuri lyrics cyane sino ugiye kuraba uko rap ya Master yo bikoze nibaza yuko ntashikuje vraiment tuka
ntaho bisa bisaniye waramukubise hasi basa ni master ni Fabirove novuga yuko kubwawe nta bikorwa turiko turabona benshi bakibaza ati mbega Fabirove nta management afise bimeze gute ku bakunzi b'umuziki ndundi barifuza kumenya ati Fabirove vyipanze gute mu buzima bwa misi yose urafise management bimeze gute je na management ngira nkuko namye nikorana kuva kera managere yumva yuko ari gado nazi mugafise amafaranga dafise inota cyagenda nta manager atagira inoti wapi kandi nawe ufise inoti ufise ngaha mu mutwe udafise ngaha mu mutwe yego kuko urumva utashobora kubona vision y'umuririmbyi cyangwa ushobore kwiha vision muri icyo kugira ngo ashobore gutera imbere ivyo bine naho ugira amafaranga usanga uri kurakoresha nabi bitameze neza hano nka manager ashaka kuvuga ati nifuza yuko wewe nzoranda gusohokana tugenda ahantu hazimvye yego ndakwambike neza mugasanga ibikorwa wapi umva none kubaho neza ugira gute mu gibikorwa tavyo uri kuratanga mu banyagihugu umva byo babimaze iki usanga ari so nico bituma rero bisaba manager afise uburyo ariko kandi afise no ngaha mu mutwe ya rero je nibaza ko ibikorwa ndabifise gusa nuko tuba dushaka kubijana uko twifuza donc igikorwa gisohoke twagihaye programme nziza sino ibikorwa birahari kuko studio ndayikoreramo ku buntu kibazo kihari Rock House Records kwa Crazy Bright ndayikoreramo ku buntu nta kibazo anytime umwanya wari wose mba nifuza yuko muri ndirimbo nta kibazo kiba kihari rero urumva nta ngorane y'intuze y'indirimbo ihari ahubwo ikibazo n'ukuntu dushaka guprograma ibikorwa nico rero nibaza ko kigitevye gato ariko soon zobereka ivyo naba nakoze ndagushimira cyane kuba watwitavye muri KZ Media ndibaza hari abakunzi benshi ba KZ Media bari bakumbuye Fabirove Kamigado ndabwira ati reka ndamubahe abasezere kugira ngo ebana ndibaza mu minsi yabemera yuko agiye kubaha ibikorwa vyiza cyane nababwira ati abakora hip hop kubandanya hip hop murekane n'ivyo mugume muri hip hop kugira ngo turabe natwe mu Burundi yuko twogiraho dushitse Fabirove sezera abakunzi ba KZ Media bon reka ndabasezere hanyuma ndabwiye ko ndabakunda cyane gose hanyuma abandanya bava muri hip hop yivemo kabisa kuko nimba mudashobora kwitravaya kwere muzogwe musiba n'ibiganiro baduhuje vraiment nukuri nimwibandanirize muri yo yindi midiyo kugira ngo mudiho wa hip hop ugire abagabo nyakuri bashobora guhangana n'uware wese yova hanze tudashobora gutinya kuko nimba hoza abantu zeba aba ba calligraphy nga mu Burundi tugaca dutinya no kuririmbira kuri beat ziwe je no vumenga vraiment aho ntaco twoba turico rero vome yuko haza baraperi bashoboye nyene neza Fabirove ndaboneka naremeye kuba gasore wa hip hop ariko ndifuza ko n'urundi gwaruka mu rufasha kugira nago nyene ruboneke kuko abo bandi mwamuzi no kuri ntibara baraperi abaraperi genda mu barondera inyuma mu barabi muzobatora kandi fresh abo tuzofashanya. One love, thank you. Ndabwira ati hari kuri KZ Media kuri micro yari Mr SGS Mr Sandor behind camera yari Pointium noguma bazanira ama image ameze neza. Ndabwira ati kora subscribe kugira ngo mugwe muronka amakuru ameze neza. Twari kumwe na Gasore wa hip hop niwe yiyemeje kugwanira hip hop kugira ngo igire aho ishitse. Gira subscribe ningoga rero ntimutangwe n'ibintu bishasha. Bye bye.